Ndabaramukije bene data mwese aho muherereye, amahoro y'Umwami Imana nabane n'umwe wese. Uwo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Ndashimiye Yesu ko yongeye kunyemerera kugira ngo nongere kugaruka tuganire ku majambo y'Imana. Hari haciye iminsi ariko si myinshi ndagarutse kuko Yesu yavyemeye. Reka tumushime. Data mu izina rya Yesu, ndagukengurukiye cyane, ndagushimiye ubuntu bwawe bwinshi, imbabazi zawe nyinshi ungiriye kuba hano kugira ngo nongere kuvuga iby'amabanga yawe. Mwami Imana, ndakwinginze ngufashe unshoboze mu izina rya Yesu Kristo. Satani ntagire ikintu na kimwe aza kudurumbanya. Mu izina ryawe ryera Yesu uranshoboze, urangirira neza. Mpwemu wawe yera azanshigikira uzobukoze. Mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Ndagomba kukumva hafi, kuko iby'isi binsuka, unyongorere mu mutima, undinde ibicumuro. Haleluya. Yesu hatube hafi. Ndanezerewe kongera kugaruka rero nkuko nari ndabivuze. Uyu munsi hari ikintu Imana yashize ku mutima wanje, arico ngomba kuganira namwe. Mfise amajambo abiri canke amayerekwa abiri, sinzi ninaronka umwanya ndayavuga ko yose canke naho nje kubikora mu video abiri atandukanye. Rero uyu munsi ngomba kuganira namwe kwiyerekwa nabonye tariki 22 z'uku kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026. Byukuri ntihaciye iminsi myinshi, haciye iminsi mike. Uyu munsi nusome le 27, ndibaza turi 27, haciye iminsi 5. Ariko no muri iyo minsi 5 nagumye senga Imana kugira ngo Imana isobanure ibyo bintu, kuko ibyo nari mbonye byari bitandukanye cyane n'ibyo nize canke n'ibyo nigishijwe kuva nakamenya Yesu. Urumva rero iyo ubonye ibintu bisa nkaho umenga ni bishasha, umuntu agira ubwoba ati ndahumiwe karabaye, mbega Satani yaje kwidwangamwo canke bite, canke mbega batwigishije bitari byo. Urumva bica bizana ibibazo byinshi. Nanje nafashe umwanya navuga nti Yesu we ntabara, mfasha, mbwira ibi bintu bimeze gute. Rero ntaciye kure ndashima Yesu kuko iyo tumuhamagaye arumva, kandi ntiyerekana ikintu puru kwerekana gusa, haba hariho ico aje kubwira abantu. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Ibyo twizeye n'ivy'ukuri, ibyo twabwiwe n'ivy'ukuri. Ndakengurukiye Imana. Iyi nzira twafashe ntitwihenze, ni inzira ituganisha ibwami. Uwamenye Yesu amugumemwo. Haleluya. Rero muri iryo yerekwa rero nabonye ninjira nko mu modoka, hanyuma ndagenda nshikanwa ahantu. Aho hantu rero nashikanywe, je ndahinjiye muri ico kigo wamenga ni nk'umuntu yinjiye ahantu nk'ikigo c'ishuri. Hariho aho bakinira hanze, hakaba hirya nk'icyo novuga ngo na salle de classe. Uko ndiko ndabivuga niko nabibona. Nabona ari ahantu nko mu kigo kinini, hariho ikibanza hanze, hanyuma nkabona hirya hariho amazu mbona akikije. Ndabifashe ko iyo bari nk'ishure, ayo mazu novuga ntingira ngo yari salle de classe. Munyumve kugira ngo tujane muri iryo yerekwa. Hanyuma hamwe mu kibuga rero ndahasanga abantu, kandi abo bantu bari abantu bamwe ndabazi baramaze gutahuka, abandi ndabazi baracahari. Nico gituma rero byangoye gusobanukirwa iyo nzozi, ariko Yesu yarayisobanuriye. Nico gituma naje
muhumure mwicare agatebe muteke mufate agatebe mwicare tugendane. Hanyuma muri abo bantu rero urumva ko nabonye abonzi, abo ndiko ndavuga nabo nabonye nzi twavuganye. Umuntu umwe rero ndamubonye ndamugumbira cane, nca ndamubwira nti naka ntiyoho ninarinzi ko wapfuye, ntitwe twari tuzi ko wapfuye, ntiyoho none ndaryohewe ndaza kuvuga inkuru mvuge yuko ukiriho. Aca arambwira ngo sinapfuye ngo ndiho. Uwo biba biraheze. Nca mbona abandi, abo bandi rero sindanabakubita n'ijisho, ni kwa kundi umenya ngo naka tuvuge nk'umuntu w'incuti ukamenya ngo afise abana bakuze mugabo abo bana utarigera bakubita ijisho. Rero mbona ngo abo bana babiri ngo basa na se, uwo se rero nkaba nari ndamuzi. Nca ndavuga nti yo nimwe muri abana bo kwa naka batego, nurumva ndabaramutse, umva ntabona arinzi, ariko uwo mupapa wabo nari ndamuzi. Aho irumva ivyo mbonye abantu ntarigera mbona ariko ndababona. Hanyuma ikindi naco nongera mbona uwundi nawe ndamuzi kandi aracariho. Aca arambwira ngo yo ngo hewe ngo mbega urazi n'amakuru ntawe, ngo ngaha turi ngo urabone yuko wewe ngo na jewe ngo tudasangiye ubwoko, ashatse kuvuga abahutu n'abatutsi, ntaho ngo mugabo ngo ngaha ngo aha ngo twese turi umwe. Ako kaba kagiyemwo aca ambwiye ibyo. Uwundi nabona nyene ibindi si umuntu yabimbwiye ariko nivyo ce que j'ai constaté, nivyo nabonye aho nari ndaho. Mbona abantu bose baho hantu barakundana, ni nkaho ari umuntu umwe koko. Mbona nkaho umenga ikintu cose nta muntu n'umwe afise iciwe ngo avuga ngo iki ni iciwanje. Nkabona ibintu byose barabisangiye, nkabona umenga ibintu by'aho hantu byose ni vya bose. Sinzi ko mwumva uku kuntu hari hameze aho hantu, aho umuntu atavuga ngo iki ni iciwanje, aho umuntu atavuga ngo ngigwa yowe ni ibintu wisi vyawe, aho umuntu byose womenga ni ivy'umuntu umwe, womenga bose wamenga bose bari umuntu umwe. Hanyuma ako karangyohera cane kubona aho hantu hameze uko. Hanyuma rero nza kugenda kubona uwundi muntu nasa nkaho nyene ari umuntu wo hafi cane, aca arambwira ngo hewe ngo imbere yuko usubira inyuma, ambwira uko nyene ngo imbere yuko usubira inyuma ngo nagenda kubwira akantu ntawe, ngo aha hantu ngo numva umengo ngo ngiye kuzana ngo aha ngo ndafise, anyereka yari afise n'urupapuro afise nifatisha urufise, ati aha ndafise urukaratasi ntawe, ngo nanditsemwo ngo imiryango yose, ngo nanditsemwo imiryango 30, ngo ngiye kuyizana ngo ahantu. Aca arambwira akantu ngo mugabo ngo sinzi ko baza kunyemerera. Urumva ngo ico ni iciyumviro canje, ngo ni icifuzo canje. Urumva sinamenye ngo ni bande bamwemerera, sinamenye ko ari abo biyo miryango baza kwanka kuza, sinamenye ko hari uwundi mushefu hejuru yiwe kumbure abanza gusaba urukuca akaba yo mwankira, ariko yambwiye uko nyene. Nanje mbonye aho hantu ukuntu hameze, uko kuntu abantu baho bamerewe, nca mvuga nti yo ntahubwo nyarutsa ntibazane. Hanyuma ivyo biheze uyo aca ararengana. Nca nongera numva uwundi, abo bose bari aho mu kibuga, numva uwundi ambwira ngo hewe ngo mbega uzi n'amakuru Yesu we, ako kantu ko karangiyo ntwengeje. Oya ako reka ndakarengana, reka ndakarengana. Birenze aho ako nakarenganye tuvyihoze.
nca mva aho hantu, mvuye aho hantu rero nca mbona uwundi ariko aragenda nk'ugiye, mbona afashe koridoro agiye nk'uwo bagiye mu kindi cumba. Naje uwo nca ndamukurikira kuko nari ndanamuzi, nca ndamukurikira kandi uwo wewe ndamuzi yarapfuye kera. Nca ndamukurikiye mbona dushitse ahantu hari abantu mbona bicaye nkari nko sinzi ko noba ngo ni mu cumba, jewe uko niko nahabona muramuze mu nzozi umuntu abona ukuntu ibintu. Mbona abo abantu bicaye, mbona bariko barashima Imana batazira Imana, urabona nka hari muri ambiance nziza y'igitangaza y'umunezero yo gushima yo guhimbaza nanje rero nca nshikiramwo, nca nakira agatebe nicara iruhande yabo. Hanyuma rero ndi muri ivyo niho naciye nikangura. Ndashimira Yesu umukiza w'amahoro. Ivyo bintu nabonye byanteye kuzazanirwa kubera yuko icambere coco nabonye abantu bapfuye n'abandi bakiriho kandi nkababona bose bari muri ico kigo. Akandi kanabonye nuko abo bantu nabonye bamwe n'abakatolike, kuko nk'uyo yambariye ati eraba iri zuru ryanje wewe ubona bana ko dutandukanye, atariko hano twese turangana, twese turi bamwe. D'abord aho nize yuko ibintu by'amacakubiri y'amoko aho hantu ntibibayo, bose ni bamwe. Canongera niga yuko ibi bintu by'amacakubiri y'amadini na hariya ntibibayo, bose ni umwe. Nca ndavuga nti none ibi bintu aha hantu ni hehe? Tugende rero. Jewe nkiriko navyiyumvira, nariyumviriye ndabaza nti aha hantu none aha hantu ni hehe? Hanyuma umuntu umwe akivyumvise nk'uko nawe mwene data uriko uravyumva, hariho uko wobisobanura. Ngejeje aha uko ndakubwiye hariho uko wobisobanura. Aca arambwira, uwo muntu nabibwiye ubwa mbere, aca arambwira ngo none webye ntavyo wumva? Ntoya. Aca arambwira ati ivyo ati aho hantu hari umunezero, aho hantu hari amahoro, aho hantu ata muntu akimbukira ivyiwe, aho hantu bose bangana, ati we wumva ari hehe? None aho ni hehe? Aca arambwira ati aho hantu ni mw'ijuru. Ahandi uwundi nawe ambwira ngo aho ngo ni hamwe ngo naho banaka bagiye, ambwira bene data batashe b'abakristo, ngo aho naho banaka baruhukiye bari. Ariko ibyo byose ntivyanyura, kuko mu byo nize ivyo nasomye muri Bibiliya sinabonye ahantu hanyereka, kuko muri abo bose d'abord uwo nabonye yavuga ngo, navuga nti nahakana nije narinzi ko wapfuye, nti none kumbere uracariho, ntinzogenda kuvuga ko nakubonye. Aca avuga ati ndacariho, jewe sinapfuye. Uwo rero jewe uko nari ndamuzi, sinari ndamuzi ko ari umukristo. Eka nari ndamuzi nyene ko urabona abantu nyene batitayeho ivy'Imana barahari, rero niko nari ndamuzi uwo muntu. Hanyuma ariko rero nza gutangara ndamubonye aho hantu. Nico catumye rero abo bantu bambwira ngo aho hantu ni mw'ijuru, numva umenga ntivyinjira, kuko abo bantu nabonye nari ndabazi ko batakijijwe. Mugabo entre guillemets abo bandi nabona bari bakiriho, bari n'uyu munsi baracariho, abo bamwe ndabazi binjirira muri katolike. Rero nkavuga nti none ibi bintu bimeze bite? Nca numva nyene birangoye gusobanura, ariko ngiye imbere y'Imana, Imana irampishurira.
bene data, inshuti z'umusaraba, nta hantu na hamwe Bibiliya tuyisomye itwemerera abantu badakijijwe ko bazoja mu bwami bw'Imana, nta na hamwe. Nico gituma izo nzozi numva umenga ziracanze. Ariko kandi nongeye kugaruka, amaso ya Françoise n'amaso y'Imana aratandukanye. Jewe nshobora kuvuga nti uriya muntu ntakijijwe, ariko data wewe azi irangiza ryiwe ingene rizomera canke azi irangiza ryiwe ingene ryagenze. Murabizi abantu benshi bakunda kushija kuri apparence canke umuntu ukamuharurira uko wari umuzi, ariko uko ari uyu munsi ntakuzi, kandi uko azorangiza ujya munsi wo kurangiza kwiwe ntakuzobuzi. Bande baza kumusengera ariko ku mfiro ntabuzi, ingene ahamagara umuntu mwijoro aremvye ntavyo womenya. Nico gituma aho naciye numva mvuga nti birashoboka bari abantu bakaba bapfuye bihanye. Rero wowe nanje tucumva ibi twihane, amajijima tuyareke, data azi vyose, Imana ishimwe. Hanyuma ikindi naco ndavuga nti none hamwe niba ho bari mwijuru, hariho gusenga gukurikiranira hariya, nagira ngo ibyo gusenga biba vyaheze. Ko bari abantu none nababonye bariko barahimbaza Imana, bari muri ambiance iryoshe y'amasengesho, none hajya naho bijya bintu navyo nibiki ndanzanirwa cane, kuko nari nzi ko abapfuye baba baruhutse. Narasomye ahantu muri Bibiliya hatubwira ko abapfuye barasinziriye, ariko ibyo nabonye sinabonye basinziriye, ahubwo nabonye abantu bavuga bagendagenda. Ibyo rero bica bintera kumva nyene ntabyumva, ariko nje kukubwira ngo abapfuye uko Imana data wa twese yabinyeretse ni ukuri, nta kubesha kurimwo. Dusomye mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riradusobanura yuko abamaze kuva muri uyu mubiri by'ukuri nta bindi byaha bibakurikiranayo. Abamaze kuva muri uyu mubiri barakiriye Kristo. Reka dusome ijambo kugira ngo tugendane. Dusomye kumbure ndahavuga hama muze murahisomera. Dusomye mu Bikorinto ba mbere igice c'15 ku murongo wa 3 n'uwa 4, haratubwira neza yuko Yesu yapfuye hanyuma akazuka haheze iminsi 3. Kandi Paulo nawe aravuga ati niba Kristo Yesu atazutse, natwebwe ibi turiko turavuga twoba twigisha iby'ubusa, twogomba tukirekera, twogomba n'ubutumwa tukabureka niba bapfuye batazozuka. Ariko rero abapfuye barazuka. Aha rero ndiko ndababwira iriyerekwa Yesu yanyeretse ni nkaho yanyeretse ingene bameze barazutse. Ngiraho ndababwire gusa yuko nanje nabwiye nti none gamana ko nzi abantu benshi cyane beretswe, bamwe bakerekwa abantu bariko barababazwa, abandi bakerekwa abantu bari mu kabonge bababaye bagize nte. None aha hantu umbwira ko abantu bose bari aha bo bameze gutya? Ariko nsanga Imana yerekana uko ishaka. Bamwe yaberetse abarindiriye kurimbuka, mvuge gutyo, abapfuye batizeye basi bari mu gahinda mu kabonge, abo nibo beretswe ibyo. Nanje data yanyeretse abapfiriye muri Kristo, abapfuye bizeye uko bamerewe. Kandi muri abo bantu bapfuye bizeye hariho ab'amaso yanje yari yamaze kujija ngo wapi aba bantu ekaye, ariko kuko ntari Imana ngo nshobore kumenya uwo muntu sone ta dame, niho naciye mvuga nti Mana mbabarira.
ariko nta muntu ashobora kuba muri iki kibanza c'umunezero c'amahoro atari uko Yesu Kristo yamugendeye akamuhindura. Aha rero tuca tunyuranya na bene data benshi canke abantu benshi bazi neza ko umuntu apfuye biba biheze, ariko nagira mvuge ngo iyo umuntu apfiriye muri Kristo, hari ijambo nasomye muri 1 Corinthiens chapitre 15 ku murongo wa 22. Abikorinto ba mbere 15 ku 22 haravuga ngo nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohinduka bazima. Haleluya! Mwumvise? Nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, turabibona tubiravye, turabona ko nta muntu n'umwe adapfa. Abana barapfa, abagabo barapfa, abagore barapfa, bose barapfa. Abambaye uyu mubiri bose barapfa. Adamu yandukije bose gupfa, ngo niko no muri Kristo, haleluya, muri Kristo bose bazohinduka bazima. Imana ishimwe. Muri Kristo rero, bande bazopfira muri Kristo? Wewe nanje ntitubazi, ariko Imana irabazi. Bande bapfiriye muri Kristo? Wewe nanje ntitubazi, ariko Data arabazi. Kubera yuko n'ababandi dushingira intaye ngo bapfiriye muri Kristo, urubanza Imana izobacira ntago tuzi. Twebwe tuvuga bito kandi tukavuga aho amaso yacu ageza, ariko Data niwe azi ukuri kose. Imana ishimwe. Ariko ico Bibiliya itubwira ngo nuko muri Kristo bose bazohinduka bazima. Imana ishimwe. Nico gituma wa wundi yambwira ntiyavuga ntinaka nari nzi ko wapfuye, kumbe uracariho. Ati ndiho, genda ubabwire uti ndiho. Imana ishimwe. Ikindi dusomye hariya ku murongo wa 15, no 1 Corinthiens, Abikorinto ba mbere 15 ku murongo wa 23 naho turaraba ingene bimeze ngo ariko umuntu wese mu mwanya wiwe, Kristo niwe mushuzo, maze abakristo bazobonerwa bazuke ahazozira. Imana ishimwe. Aha, mwumvise rero, bazozuka ryari? Bazozuka aho Kristo azozira. Iri yerekwa ni iyerekwa nabonye ry'abantu bapfiriye muri Kristo, hanyuma rero bakaba bari bazima. Bari bazima, ni nk'aho Imana yari ishatse kunyereka yuko abantu uko bazomera. Rero uko bazomera si ukundi, bazoba bazima, bazozugwa. Abapfiriye muri Kristo bazozugwa. Imana ishimwe. Ikindi Bibiliya iratubwira hariya ku murongo wa 6 mu Bikorinto ba mbere 15 ku murongo wa 6 haravuga ngo mpere ku murongo wa 5, akiyereka Kefa maze akiyereka bamwe 12, akongera akiyereka hamwe bene data basaga 500. Muri abo abenshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Aha rero tubonye ngo abapfuye barasinziriye. Niko Pawulo yabivuze, abapfuye barasinziriye. Turavye ku Pawulo yabivuze, abapfuye barasinziriye. Kandi
murabizi niyo duherekeje abantu turababwira ngo ruhuka mu mahoro, bararuhutse, Imana ishimwe. Ariko hariho umunsi bazozuka, Yesu nahabwa icubahiro. Kandi inyuma y'urupfu nta kwihana biriyo. Niba wapfuye utihanye, nta kwihana kundi kuriyo. Ariko inyuma y'urupfu, ku bantu bari muri Kristo Yesu, nk'uko nababwiye ngo muri Kristo bose bazohinduka bazima. Koko muri Kristo Yesu abapfuye bahinduka bazima. Imana ishimwe. Kubera iki bavuze ngo bahinduka bazima, canke wa muntu yavuze ngo genda uvuga yuko akiriho, ngo ndiho? Ariho gute? Umubiri ko wapfuye ukabora, niba namubonye ariho gute? Ego me namubonye afise ya shusho, nka ya shusho yari afise, kuko nukumumenya namumenye kubera yuko nabonye asa n'uwo narinzi. Ariko eske niwe nabonye canke eske bimeze bite? Bibiri bivuga kwiki? Imana ishimwe. Abo mwumva ngo bariho, ntibariho bambaye ya mibiri bahambanwa, oya, kuko iriya mibiri yaraboze. Bariho bafise iyindi mibiri, imibiri y'imhemu, imibiri y'umuntu w'ijuru, imibiri yindi atari imibiri yo kw'isi. Nico gituma bavuze ati ndiho. Iyo mibiri bambaye rero ntipfa ntibora, bambaye ukudapfa. Imana ishimwe. Kuko iyipfa yoyo yamaze gupfa. Dusomye hariya ku murongo Abikorinto ba mbere igice c'15 ku murongo wa 53, reka turabe 53, haravuga ngo reka duhere kuri 51 canke duhere kuri 50, ngo ariko bene data, ku murongo wa 50, ariko bene data, icyo mvuga ni iki: nuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Ab'inyama n'amaraso ntibashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Kandi ikibora kitaragwa ibitabora. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri twambaye mu bwami bw'Imana ntiwinjira, kuko nta nyama nta maraso bishobora kuba hariya. Oya. Ngo ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. 53. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora. Imana ishimwe. Kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Imana nihabwa icubahiro. Nkuko wa muntu yavuze ati genda ubabwire ati ndiho, nuko Imana yabinyeretse atambaye uyu mubiri ubora, ahubwo yambaye uwundi mubiri wambaye ukudapfa. Imana ishimwe. Rero bene data, nshuti z'umusaraba, tunezerwe duhimbagwe, kuko abacu twaherekeje, abacu bapfiriye muri Kristo, Imana nihabwa icubahiro. Aho bari ntibariko barababara, oya, ntibariko barababara habanamba. Imana nishimwe. Hanyuma nasomye ijambo ry'Imana rimbwira yuko mu ijuru hari indirimbo, mu ijuru hariyo gutazira. Naha nabonye
abo bantu sinashoboye kubona ngo ni naka na naka bariko bararirimba, ariko najanywe muri aho hantu muri ico cumba hari abo bantu bariko bararirimba. Usomye muri Bibiliya ndahasanga yuko mw'ijuru ngo hariyo ibinyabugingo, ngo hariyo les 24 vieillards, ngo bama bariko baramushima bamutazira bati uweru weru wera, haleluya, ngo bamushima bamuha icubahiro. Yohana niwe yavyeretswe, ngo bari imbere y'iyo ntebe. Jewe mu byo nabonye numvise gusa, nabonye abo bantu kandi sinababonye mu maso ngo mvuge ngo ni naka na naka, nabonye aho bicaye nka kwa kundi wobona ushika ahantu bose bicaye baravye imbere, tuvuge bariko barashima, bariko barahimbaza, bariko baratazira, nawe ukaca winjira muri iyo atmosphere yuko gushima Imana ko muri abo bantu. Mvuye ngaho naciye nikangura, ariko iryo jambo naryo narisanze muri Apocalypse chapitre 4. Bon, ibyahishuwe Yohana igice ca 4, turavye hariya ku murongo haleluya, turavye hariya ku murongo wa 10 na 11 haravuga ngo ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri iyo ntebe, bagasenga yibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati mwami wacu, mana yacu, birakubereye guhabwa guhimbazwa n'icubahiro n'ububasha, kuko ari wewe waremye byose. Icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigomvye. Imana ishimwe. Abo bariko barahimbaza. Rero aho hantu rero nabonye abo bantu bariko barahimbaza, nagiye muri ico aho hantu hasa nkaho womenga ni mu cumba, mbone bariko barashima bahimbaza Imana. Iryo niyerekwa nagiyemwo, ibyo nabonye. Ariko rero nagomba mvuge ngo bene data, twakiriye umwami Yesu Kristo. Yesu nashimwe, tubikiwe kuruhuka, tubikiwe isi nziza. Uyundi yararirimbye avuga ngo hari iyindi si nziza cane, ngo hariho iyindi si nziza cane, ngo abera ba Yesu niho bari, ngo bama bamushima ubudasiba. Haleluya. Ngo iyo si ni nziza, ngo hariho iyindi si. Ibyo mw'ijuru rero biragoye gusobanura, ariko kandi ntawe bisobanura atari uwashitseyo. Na Yohana yatubwiye agace k'ivyo yeretswe, n'abandi bene data benshi babona agace k'ivyo beretswe. Nanje uyu munsi nabonye agace k'ivyo neretswe. Imana ishimwe. Ako gace k'ivyo neretswe nagomba mvuga ijambo wa muntu yambwira ati ngiye guhamagara imiryango 30, ati zaha hantu. Beneda, numvise umenga ahubwo bohera ku muryango wanje, kuko haryoshe, nta nkokora, nta kina, amahoro n'umunezero aho hantu. Atavuga ati yamara sinzi ko bankundira. Ndagomba mvuge ngo mbega aho hantu nimwumva ko ari kuba warenganya urupfu. Ninde yokwemera akavuga atego ndumvise yararyoshe, none rero umuryango wanje bari we uhamaga bwa mbere. Mwese nimwovuga ngo yaye reka tusenga gasenga wigizayo. Nico catumye avuga ati yamara rero sinzi ko bankundira. Aho uwo mukundira, ariko ukuntu abonye haryoshe, numva umenga ahubwo nanyarutse, nabonye haryoshe cane. Nico gituma ndababwira ngo abasinziriye mu mwami bari mu munezero, bari mu mahoro. Imana ishimwe.
babikiwe ibyiza byinshi. Rero hari byinshi tutazi, ari naco gituma dukwiye kurushirizaho gusenga. Gusa nabonye ko ari ahantu ho kwifuzwa. Icyo numva imesaje nakuyemwo ni ahantu ho kwifuzwa, kandi mesaje nakuyemwo nuko nokwingingira umuntu wese kwakira umwami Yesu. Iri jambo ryo muri 1 Corinthiens 15:22 ngo muri Kristo bose bazohinduka abazima, bose muri Kristo. None wewe utaraja muri Kristo bizokugendekera gute? Imana dutabare. Hanyuma ikindi cyangoye gusobanukirwa nuko aho hantu nahabonye umenga na hantu ho mw'isi. Nahabonye umenga hasa no mw'isi, hadasa nko mw'ijuru nari numva, kuko mw'ijuru batubwira ngo nahantu ngo amabarabara yaho n'ay'izahabu, ngo ibintu byose nyene ngo birakayangana. Niko abahabonye batubwiye. Ariko kandi hari umurongo wo muri ngaha anye mu Bikorinto ba mbere 15 nyene ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 40. Reka turabe ku murongo wa 40 haratubwira ku by'imitumba yo mw'ijuru. Ku murongo wa 40 haravuga ngo kandi hari imitumba yo kw'ijuru n'imitumba yo kw'isi, ariko ubwiza bw'ibyo kw'ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo kw'isi buri ukwabwo. Ubwiza bw'imitumba yo kw'ijuru buri ukwabwo, ubwiza bw'imitumba yo kw'isi buri ukwabwo. Iyo si rero yindi ifise ubwiza yisangije. Imana ishimwe. Naho womenga isa n'imitumba ya hano, ariko ubwiza buratandukanye. Naho hantu nabonye, jewe nabonye difference gusa, nabonye ku byo nasobanukiwe, nabonye ari abantu imibereho yabo nuko bameze, nibyo nabonye bitandukanye n'ibyino. Kuko ino abantu bose bafise umwe wese akanakiwanje. Kandi ino hari urusumbasumbane, ujya sumbanaka. Ino nabona hari kugabanya abantu, abajya n'abanaka, abanabo n'abanaka. Ariko hariya nabonye ari urukundo rwuzuye, ari ubumwe bwuzuye, mbega ahantu ho kwifuzwa nyene. Imana ishimwe. Uko niko nahabonye. Ivyabo bantu bariko bararirimba nabo, sinzi ko ari abandi bari muri abo nyene ntabonye, sinzi ko ari uwundi muce w'abandi bantu bari baba serafi, sindabizi, ariko nabonye ko hari indirimbo, kandi nabonye ko nanje nagiye nkicara muri bo. Rero Imana yo mw'ijuru nishimwe, kuko tubikiwe ibyiza. Bene data tubikiwe ibyiza. Ntimubabare rero ngo nakayagiye, oya, nawe haranira kuzoshikayo. Kandi ikindi naco, umwami Yesu Kristo yifuza ko twese twoshikayo. Arabyifuza ko twese twoshikayo. Akandi kantu rero nari nasimbutse, nari navuze ntireka ndagasimbe, numva umenga ntaco kamaze muri ibi ndiko ndavuga, ariko nako nabonye muri iryo yereko. Nakantu kavuga ngo aba bantu bari ku butegetsi nibatsinda, ngo hajya banaka baba, ambwira izina ry'umuntu, ngo hariya naka yavukiye, ngo hariya ngo niyo bazohindurira bahashira ikambi, bimurira ikambi y'abasoda bayubake hariya. Ako rero urumva ko ari akantu numva umenga ntikari kumwe n'iryo yerekwa, mugabo Imana yakavuze izi icyo yari ivuze. Gusa sinasobanukiwe mbega
ibyo bije gute canke kubera iki. Ariko gusa numvise ko iyo kambi bazoyimura bakayishira aho hantu. Rero bene data ndabashimiye ko mwanteze amatwi, ariko kandi cane cane duharanire kuzokwinjira muri uyu mugwi w'abamaze kwakira Kristo Yesu. Hanyuma ikindi tumenya neza yuko tumaze kwamburwa uyu mubiri tuya twambikwa uwundi mubiri udapfa, wambaye ukudapfa, wambaye ukutabora. Imana ishimwe. Kandi ikindi naco nabonye bene data nshuti z'umusaraba, niba tugomba kuja mw'ijuru twiyambura uyu mubiri niwo udutera amacakubiri, uyu mubiri niwo udutera kurabana ibitsure, uyu mubiri niwo udutera kutemerana, uyu mubiri niwo udutera bya bindi byose mwumva. Ariko iyo mw'ijuru aho turiko turaja byose bizosobanuka neza. Rero hanyuma sinzi nihagira ikibazo kumbure canke kandi ko kunganira, muraza kugashira muri commentaire. Turi hano twigishanya, iri yerekwa Imana yari inyeretse nizi ico yagomvye kukwigisha wewe uri kurankurikira, niyizi ico yagombye kumbwira mu kuzana ibi bintu hano. Nari navuze nti ekaye ibi bintu ntabyo nza kuzana, mugabo kuko data andusha ubwenge sinoreka kubivuga kandi yabivuze. Imana ishimwe. Ico tuzi nuko abapfiriye muri Kristo bose bazoba bazima. Ico tuzi nuko bazokwambara imibiri mishasha, imibiri yo kudapfa, imibiri y'ukudapfa. Hanyuma ikindi tuzi neza nuko nk'uko Adamu yari yambaye umubiri akazanira bose gupfa, niko na wewe na jewe tuzorengana tugapfa nk'uko abandi bose bapfa. Ariko muri Kristo rero hariho akandi kaburya, nuko tuzohinduka tukaba bazima. Imana nishimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo habibwa umubiri w'inyama hakazugwa umubiri w'impwemu. Uyu mubiri w'inyama uzobora utsigwa mu ivu, hanyuma hagasohoka uwundi mubiri w'impwemu. Nico gituma bamaze kurengana uyu mubiri baca baza bafise uwundi mubiri w'impwemu. Tubisoma hariya mu gitabo ca ahanyene Abikorinto ba mbere 15, hariya ku murongo wa 44 niho twabibonye. 44 ahatubwiye ngo habibwa umubiri w'inyama hazugwa umubiri w'impwemu. Asangwa hariho umubiri w'inyama, hariho kandi n'uw'impwemu. Baravyumva yuko abo naho twababona basa nk'uko umenga nuko nyene basa, ariko uriya mubiri n'uwundi mubiri umeze ukundi, umubiri w'impwemu. Imana nihabwa icubahiro. Bene data, Imana nibaha umugisha. Yaraye amajambo Umwami Imana yari yampaye kuganira namwe. Inyuma y'ubu buzima hariho ubundi, inyuma y'urupfu hariho ubundi buzima. Wewe uyu munsi turakubona, ariko hari hahandi tutazokubona kubera yuko uyu mubiri tubona uzoba wawambuwe, hanyuma uzoba ugiye mu bundi buzima bw'umubiri w'impwemu. Rero aho abari muri Kristo Yesu bazoba mu munezero. Abataraja muri Kristo Yesu, ngwino winjire. Ngwino winjire nawe wandikwe mu gitabo c'abera. Ngwino winjire kugira ngo nuva muri uyu mubiri uzoje kuruhuka, ntuzogende kubabazwa. Erega Bibiliya yaratubwiye yuko abadapfiriye muri Kristo baba bagenda kubabazwa. Mwarabonye wa mutunzi na wa mworo. Ijambo ry'Imana riratubwiye yuko uriya mutunzi ngo yari amerewe neza ku isi, ntiyiteho umuntu n'umwe, ntagire gutakumva nyene umenga wenyene niwe, ariko amaze gupfa yinjiye muri ahantu ho kubabazwa.
none rero nawe mwene data ntiwishimire ubu buzima bw'uyu munsi. Ubu buzima bw'uyu munsi egome burakuryoheye, egome ni bwiza, ariko ububanemwo na Kristo kugira ngo wiziganirize n'ubundi buzima bwo kuzobaho mu mahoro. Nturindire kuzobaho uri kurababazwa, oya, ariko wakire Yesu. Imana nishimwe. Niba ushaka kwakira Yesu uca bugufi gusa mu mutima wawe ukamwemerera Yesu, hanyuma ugapfuka mukihana, canke ukarondera umukozi w'Imana akaza ukihana akagusengera. Abakozi b'Imana baruzuye hirya no hino, uwo telefona wese yoshobora kugusengera ariko uvyemeye. Yesu rero nabahezagire kuri abo bose bemeye guha ubugingo bwabo Yesu kugira ngo bitegekanirize kazoza k'ibihe bidashira. Umwami Imana nabahezagire. Mana nziza yo mwijuru, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, urakoze kubw'iyi message nziza. Mana hezagira umuntu wese avyumvise, umuhe umugisha, kandi Yesu muhemu yarashishikare guhishura no kubwira umuntu wese uko akwiye kwitegura, kuko iyo turiko turaja ni heza, kubakumenye, kubakwakiriye. Mwami Yesu, ndasengeye mwene data akiriko arijijanya imitima, akibaza ngo mbega bizomera ngo iki, mbega bizomera ngo iki. Kristo ndakwinginze kugira ngo Mwami abari mu madini atandukanye, Yesu Kristo ubabwire ko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, bakugarukire, bihane, bakwakire, kuko abakwakiriye bonyene nibo bazoza kubaha ahantu. Nico gituma ndabasengeye Yesu kugira ngo umuntu wese umufashe, ntiyumire ku kintu kitagira ico kizomufasha, ariko yumire kuri wewe Kristo Yesu. Urakoze Mwami Imana, ndabigushimiye kuvyumvise kandi kubikoze, ni mw'izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46, kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe, amen.